Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya ku kigabane cya 17 guhera ku karongo ka 10 kugeza ku karongo ka 15. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo abatumwa bakigwa neza Ibereya. Bumaze guhwibira ubwo nyene abagenzi barungika Paulo na Silasi Ibereya. Bashitseyo baca binjira mu sinagoga y'Abayuda. Abari aho bo barusha ab'Itesalonika kuba abapfasoni. Iryo jambo baciye baryumvana igishika cishi, kandi baca baja gusuzuma mu vyanditse ko ari uko byari kugenda. Benshi muri bo baremera, abagore b'icubahiro b'abagerekikazi n'abagabo batari bake. Yamara aho Abayuda b'i Tesalonika bumviye ko Paulo yigishije ijambo ry'Imana Ibereya, baca baza baramana kugumura abaho nabo. Ubwo nyene abakunzi ba Paulo baca bamujabukana mu bwato, ariko Silasi na Timote basigara aho. Abari banyuruje Paulo bamushikana Itene. Basubiye inyuma abatuma kubwira Silasi na Timote ngo bamusangeyo badatevye. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Aleluya, amen. Aleluya, aleluya, amen, amen. Abana b'Imana, turabandanya kuzirikana ijambo ry'Imana no kugira dusobanukirwe ingene Paulo byagiye biramugendekera. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo abatumwa bakigwa neza Ibereya. Mbega twabonye uko byagendeye Yasoni umwe yari yakiriye Paulo na Silasi, uko byamugendeye. Ubwo rero turabandanya kuraba ingene Paulo na bagenzi we byabandanije bigenda. Niho rero tubona abatumwa bakigwa neza Ibereya. Aho bakiriwe neza. 10 haravuga ngo bumaze guhwibira ubwo nyene abagenzi barungika Paulo na Silasi Ibereya. Ngo bumaze guhwibira bwije bafata Paulo na Silasi n'abagenzi be babarungika Ibereya. Ubwo ni nkaho babatorokesheje kugira bave Tesalonika bagende aho Ibereya, kuko Abayuda bariko barabahiga ngo bagirirwe nabi. Bashitse baca binjira mu sinagoga y'Abayuda. Nabwo bageze Ibereya binjiye mu sinagoga y'Abayuda. 11 abari aho bo barusha ab'Itesalonika kuba abapfasoni. Aho ngo Ibereya abari bahari ngo barabapfasoni, ngo bari abantu beza, kuko ngo bararusha bariya b'Itesalonika kuba abantu beza. Iryo jambo baciye baryumvana igishika cishi, kandi baca baja gusuzuma mu vyanditse ko ari uko byari kugenda. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen, amen. Abibereya barumvirije Paulo neza, bubakira ijambo ry'Imana neza, kuko twarabonye ko Paulo yaguma basigurira uko Yezu byagomba kugenda, ko yagomba gupfa hanyuma akazuka. Baravyakira neza, birabahimbara. Mbere bo
baca baja mu bitabo bya kera baza kubisuzuma kugira barabe neza koko uko kuri uko ariko, kuko nubwo dukora amafuti, nubwo twanka kwemera Yezu canke kwemera Imana, kuba ari ukwirengagiza ntawe utazi yuko ivyo vyari byanditswe no mu bitabo bya kera. Nubwo abantu bamwe batemera Bikira Mariya, nubwo bagwanya Bikira Mariya, nta numwe atazi ko Bikira Mariya ari we yavyaye Yezu. Ngo rero hari ababigira nkana. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. 12 havuga ngo benshi muri bo baremera abagore b'icubahiro b'abagerekikazi n'abagabo batari bake. Benshi muri bo ngo baremeye, baranezerewe n'inyigisho za Paulo, ngo abagore b'abagerekikazi barakira ubutumwa bwiza, baranezerwa n'abantu b'abashinga naye nyene b'abategetsi, barakira ubutumwa bwiza, bemera Yezu Kristu umwami n'umukiza wacu yatumeneye amaraso ku musaraba n'amazi yavuye mu rubavu rwiwe kweranda. Haleluya, amen. 13 yamara aho abayuda i Tesalonika bumviye ko Paulo yigishije ijambo ry'Imana imbere ya, baca baza baramana kugumura abaho nabo. Abayuda rero b'i Tesalonika ngo babyumvise ko Paulo na Silas bariko barigisha ijambo ry'Imana imbere ya, ngo baca baza bamandagara nyene baza bataziyambitse kugira baze kugwanya Paulo na Silas, kubera bumvise ko bariko barigisha ijambo ry'Imana imbere kandi ririko rirakwira, baryakiriye rimeze neza, bamaze kubishira mu mutima. Mugabo abo bagome baje kugwanya Paulo na Silas nabo bumviriza. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Turabandanya 14 havuga ngo ubwo nyene abakunzi ba Paulo baca bamujabukana mu bwato, ariko Silas na Timote basigara aho. Murumva abana b'Imana, ni nkaho baciye batorokesha Paulo, abakunzi ba Paulo abumvirije ijambo ry'Imana rikabinjiramo neza, bararaba baravuga ati apu Paulo ntibagiye kumugirira nabi ngaha, reka tumutorokeshe. Baca baramutorokesha muri iryo joro, baramutorokesha. Mugabo ngo Paulo, Timote, Silas na Timote basigaraho. Silas na Timoteyo, handitse Timote, basigarayo. Hari igihe nitiranya Timoteyo na Timote, ariko numva byose ari izina rimwe. Rero baratorokesheje Paulo, ariko Silas na Timote barasigaraho, kubera kumbure babona ko Paulo ari wakomerewe cyane. 15 havuga ngo abari banyuruje Paulo bamushikana Itene, basubiye inyuma abatuma kubwira Silas na Timote ngo bamusangeyo badatevye. Bana b'Imana, murumva ko rero Paulo koko bari bamunyuruje, bamujanye nk'abamunyuruza kugira bamurinde abasi. Hanyuma bamujana ahitwa Itene. Hanyuma Paulo acara babwira ati musubiye inyuma mubwire Timote na Silas bazosange ngaho Itene kugira kumbure, kandi niko kuri, kugira babandanye gukorana ubutumwa. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Bana b'Imana, nukuza turaraba neza, ntitukaze turisinga akaguma, abandi bariko baragumuka ntitukukagumukane nabo, kuko hari igihe umuntu ashobora kuba Imana yamutoye kuvuga ubutumwa, Imana ikamutora, mugabo abandi bakamurabira nko mu mubiri, bakavuga oya nibyo yigira, nibyo abesha,
nibyo mbese ntibamwemere, mbese bakaba bomutoteza. Hari uburorero noza ndatanga ariko ntibikwiye ko nirirwa ndatanga uburorero bumwe na bumwe, ariko canke se ugasanga nyene hariho abatotezwa bariko noneho burya kenshi abantu baba bariko baravuga ibintu by'ibinyoma bitwaje Yezu Kristu, ntabwo banatotezwa. Babandi badutse basigaye bikoreshereza ibintu byabo by'amavuta n'ibindi bindi ngo nibo Yezu canke ngo nibo bari mw'Imana, bajya nta n'ubatoteza, nta n'ubavuga, ahubwo abantu bobo baba nakani warimo n'amavuta hajya ndahembera, bakubita abadayimoni, bakubita imizimu, baragusengera ukabonye inzu, baragusengera ugiye kwa naka akagusengera cyangwa bakagusengera ubonye viza, ubonye umugabo. Bana b'Imana muze muraraba, tuze turaraba neza, kuko Satani tanga amakashi. Bene abo bantu bakora ibintu umuntu akagusengera ngo ubonye viza, nukuraba neza kweri, kuko atari Satani atanga amakashi. Ntabwo Imana iguha ibintu nk'uko onye ngo irateruye ngo guhaye ibi. Hariho uburyo Imana iguha, ariko abantu benshi bari gutungira mu bintu byo kuvuga ijambo ry'Imana. Abantu benshi bari mu gutungira mu bintu bagiye gusengerwa n'ibiki. Nukuza turaraba neza abana b'Imana, tugeze mu gihe kitoroshe. Abavuga ubutumwa nyene by'ukuri nibo batotezwa, bakavuga ujya bijya bikuye. Ariko babandi bahagarara ku mapodium bakavuga, abantu bose bamwe ugasanga bariko bararira, ugasanga abandi ngo yuzuye amafuta. Nukuza muraraba neza, kubera hari hababa bariko barakoresha inguvu za shitani, atari inguvu z'Imana canke inguvu za Yezu wacu. Bakaba ari abantu bagize ibintu by'amangetengete yabyo. Ngira hari igihe nigeze kurungika audio y'umuntu araho yariko aravuga ngo yewe ngurumva ngo wewe ngo higa 800 ngo tuzoce duhiga ahantu dukotesha, ngo uco urondera ahantu ukotesha, imbago ngo Bujumbura, ngo amavuta bagura ngo agugwa 800 arazimvye, ariko ngo 800 ngo ariko turinze tuyagura, ngo abakristo bazizana, ngo abantu bose bazoza, ngo kuko bana b'Imana narumvise neza ko ajya amavuta ayo mwumva ngo bahabwa canke bagura, uyisize canke ugize na gutya abantu bagwa hasi canke abantu bafatwa n'ibintu ngo n'abadayimoni. Imana yo mwijuru duhe gutahura cyane. Umuntu rero ari biri mwaye mavuta kuko ari karakoresha inguvu za Satani, ivyo akubwiye byose akwaturiye ko biraba. Rero nukuza turaraba neza kweri amashengero twinjiramo canke abakozi b'Imana dukurikira, kuko iki gihe Yezu yarakivuze. Sinzi gituma abantu tutari kubibona, ukasanga uri kurasevya n'idini yawe wahoramwo, kumbure yari dini y'akamaro, aho wagiye ngo wabonye hari amavuta canke ngo hari umuriro, ngo basenga ngo Imana yacu ngo iravuga, ngo Imana yacu iravuga, ngo hariya rabaza muraraba neza abana b'Imana, tuze turaraba neza, kubera mw'iyi minsi hari ibintu byinshi ndi guhishurirwa, nkabona abantu benshi bari kugwa mu bwobo, bariko barajana nyabahururu bazi ngo bakurikiye Imana kandi bariko barakurikira ibitari byo. Rero nukuza turasenga, kandi bana b'Imana ibituza kuraba abantu nibadusengere, nibatwubike ku biganza, dufise imikoji, dufise ingoro. Nyamara isengere wewe, isengere hanyuma uterereze mugenzi wawe amasengesho. Kandi umuntu ukwiye guterereza amasengesho, banza uraba uwo ari we kweri, uzurabanza kuraba uwo ari we, kuko hari uzoterereza amasengesho akorana n'imbaraga za gishitani, ibya kwaturiye ko bikakuba kuko kandi atari bivuye ku Mana. Hanyuma
icyo kimwe rero ni kuza twitwararika kuvuga izina rya Yezu Kristu n'amaraso ya Yezu Kristu n'amazi yavuye muri rubavu rwa Yezu Kristu, kuko abantu benshi bari kwivugira Yezu, babandi ba Yezu bagwiriye. Noneho abantu ntibagitinya no kwita abana babo ko ari ba Yezu. Hari uwo numvise ngo jewe ngo Jesus kintu ki mu Burundi mu barya bakoresha amasoso media n'ibintu bagenda barashira ku ma YouTube kurondera ama views, wewe ngo izina ryiwe ni Jesus. Ariko mana gufyinata n'izina rya Yezu Kristu nuko burya abantu bari kwegera umuriro bakikwegera ingorane babona umenga ni nko gufyina, kumva ko kwitwa Yezu umenga ni by'agaciro kandi utari kwiye, atari izina ryawe. Ntaho wo kwita izina rijyanye na Yezu ugomba kwitwara. Nta nubwo dukwiye kwita abana ngo ni ba Yezu, nta nubwo dukwiye kwita ba Yezu, no, ni izina rya Yezu Kristo yatubambiwe ku musaraba. Bana b'Imana, reka iyi audio tugeze aha canke video, umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakumina hanze.